uyu mwambaro ubona si umwambaro w'ivyihebe, umwambaro w'iteka abawambara bajejwe guharanira amahoro n'umutekano kw'isi yose. Bishitse hakagira igihungabanya umutekano w'igihugu, wewe wiruka uvayo, mugabo twebwe abawambaye twiruka tujayo kugira dutabare inkumbi ntigwe, duharanira amahoro nk'uko tuba twarabitojwe kandi tukavyigishwa n'igihugu catwibarutse. Sindiko ndacika intege ngo nuko ndiko ndagwana n'umwansi, ahubwo ndabandanya mpaka jewe mpfuye hako igihugu canje kigwa mu kaga, hako igihugu canje kimaramara, jewe notuma mpfa canke twese twotuma dupfa tugahona, ariko igihugu cacu kikagumana imaje nziza. Ko twara twumva yuko rimwe na rimwe kazawumva ku radio igisirikare cy'u Burundi cyafasha akarere byagenze kunukuno kuba kubise nuvuga ziga ntagondwa zigahunga zigata nuvuga ibirindiro byawe zigahunga mukazikubita. Bijya bintu biba bimeze gute ni kujya nyene tuvyumva igisirikare atari ingabirano yawe ntaco wokora, ntogishobora. Birafise inzira bicamwo, hari amarokrite mahoraba y'abajene bakeneye kwinjira mu nzego z'umutekano, ariko nimba hari haheze igihe kinini mutabona ibikorwa nk'uko vyahoze muri rya myaka, birashoboka ko nari nafatiriwe n'amabanga y'igihugu, sinari mu Burundi, igihugu cari canyizeye kirandungika mu butumwa bwo guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu ca Somalia. Uravyumva rero uri kuragwana n'ivyihebe. Tuzi neza yuko hari abakobwa bamwe bamwe iyo yumvise yuko aje kubuntu vuga kureshwa canke kudodorerwa hamwe n'umusirikare akumva ko uri umusirikare gusa, navuga ati je vraiment kweri numva yuko kumbere ntazoramba mu rugo canke bizogenda ukuntu kubera yamari ku rugamba misi yose agenda bishoboye nka vya bindi nka ya ndirimbo ya Change wa misi igeze kuririmba ngo umukobwa ararindira yitwa n'intundu, umugabo we kumbe yasigaye yaguye ku rugamba. Usanga benshi bagasanga bariko batinya ivyo. Hariho uri fier no kumva ahubwo atarongowe n'umusirikare, ata wundi musore yo muvugisha, ntikara gakino, ntiyari filime ndiko ndakina, ntiyari n'indirimbo. Je navyakunze biratora umurongo, ndashinga urugo, ndaronka umwigeme yanyizera. Kibano ho bakwakira gute, bigenda gute, ubanye gute n'abandi novuga abasivile tubanye mu kibano bimeze gute? Amatara y'iwacu sinkiyabona, haba umugoroba sinkiyabona, ico nzi co nta gusubira inyuma, ingo turugwana babishoboye, ingabo z'Uburundi niza mbere, inzara n'inyota ntaco bimbwiye, ico nzi co nta gusubira inyuma, ingo turugwana babishoboye. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Ireme Media, the one of the best channel for this industry of Buja Flavor. Check ni makuru cyama kibazanira anovuga amakuru ameze neza cyane ari ku mwanya ari ku rutonde. Kuri mikuru kumwe na Beni kinyamakuru cyo Ireme Media, Irebe FM novuga ku radio 91 novuga n'ibice bine. Hanyuma umutumiro wacu witeka ni Silo. Je ndamuzi nka Silo Soldier Boy, ariko mu kirundi cyacu nka kwa kundi nyene umuhinga wakayisa tubareze turita abarundi dutita hagati yacu mu mazina yacu y'ikirundi. Je ndamuzi nka Sengiyumva, ariko afise irindi zina gitwa Silas, ariko ni Sengiyumva. Ariko kurundi ruhande je ndamuzi nka Silo Soldier Boy, artiste militaire, ni wa mu artiste tukuze kubana kumenyesha kuri igihugu, ariko araririmba novuga hayagizana cyane cyane igisirikare cyacu cy'u Burundi, ingabo zashize igihugu cyacu. Yes, ndakubarira ati rero ndi ngaha anye novuga kuri Mess des officiers, tout juste ukiva ku Musaga uraza kubona mu nyuma y'igisirikare ino nyene kuri côté droite uri kuja muri ville, aha nyene kuri rampe côté droite ukiva ku Musaga uraza kubona novuga ikigo kinini cyane kimeze neza cyane, novuga hariyo novuga ikibuga kimeze neza, haraberaho novuga ivy'ama mariage novuga ama show, ndazi ama concert menshi, concert de Ben ndazi murabizi ko yabereye ngaha, novuga ibiteramo byinshi bya Kigingi murazi ko bibera ngaha. Rero nk'umuntu yifuza kugira mariage, umuntu yifuza kugira ibiteramo, uraza hano ushaka no gufata ama image ya clip yawe, urabona ko ari ahantu hasa neza, hari gazo imeze neza, eka bafise n'akabare kameze neza, service zabo ni au top. Bimwe by'akajagari ni hariya mwikota, ino nta kajagari kabaho.
urabizi ivy'igihugu no kuvyubaha no kuvyubahiriza. Yes, ndakubati rero ni sino bacisha amajambo, reka twakira umutumire wacu witeka ni Sailo Soulja Boy. Sailo namahoro. Namahoro meze neza ndashima uhoraho. Sinzi namwe ko mumeze. Ego natwibwe ni bon kabisa turaho turakingura Imana. Nziza cyane gose. Umunsi uri kugenda neza cyane gose, ndashimira Uwiteka, ubona yuko ino mu mwambaro w'iteka muri make ntaco ngaya kiretse gushimira uhoraho na cyane cyane. Yaga Je Sailo ndamuzi nka artiste militaire Sailo Soulja Boy, ariko kenshi ko twakora ibiganiro kera muri Bujahid yaza yambaye nuvuga zimwe zikunze kwita ni civil. Ego Kwa mu gutera inkuru atabwo baburimwe mugabo no munsi ukuntu yanyakiriye ari mu yindi nyambaro antuka yiteka ku gihugu cyacu Burundi, nabaye nkugira ubwo hagati antuka Sailo Jeffrey Mangira agira shire ku mwanya, agira shire ku rutonde rwiza, ubona arakoze amakosa. Bimeze gute Sailo? So je ndashima Uwiteka akomeje kutuzigama. Urabona yuko turi no mu mpera z'umwaka, dusaba uhoraho yuko yoguma tuzigama kugira tuzorangiza umwaka neza. Igesi nka Sailo Soulja Boy, ivyanshikiye no munsi kugira ubwoba. Bega kubera iki abantu tugira ubwoba kandi twari dukwiye kunezerwa iyo tubonye umuntu yambaye inyambaro y'iteka nk'iyi? Bo nibaza yuko ico bivako sinzi yuko no kwagiriza noba nkoza amakosa, sinzi na kimwe paske uyu mwambaro ubona si umwambaro w'ivyihebe, umwambaro w'iteka. Abawambara bajejwe guharanira amahoro n'umutekano kw'isi yose, sivyo? Rero atakwigirisha uyu mwambaro ntiwari ukwiriye gusimba umutima uwubonye, ahubwo wari ukwiriye kurema. Urakoze, nico nari nkeneye kunyishura. Muti wari ukwiriye kurema kubera iki? Uyu munsi wewe aho uri, aho uba, bishitse hakagira igihungabanya umutekano w'igihugu, wewe wiruka uvayo. Mugabo twebwe abawambaye twiruka tujayo kugira dutabare inkumbi ntigwe, duharanira amahoro nk'uko tuba twara bitojwe kandi tukavyigishwa n'igihugu catwibarutse Uburundi bwa Nyaburunga. Na cyane cyane umva rero wari ukwiriye kubona umusirikare agira umunezero akamwemeka kaguhera mu birenge gushika ku mushatsi. Yes, je nibaza yuko go ari umunezero nawo nyine wowe urimo ko ari gihugira umunezero gushika kugira n'ubwoba ko n'Imana uratse ko tuyitinya kandi dutera iteka ikaba bitugwandirira kandi yamiyo midufoteje imisi yose tukayitinya. Ego no kukubaha vyarimwo kuko usanzwe antuka uri umuntu serve igihugu ubukomeye cyane. Sivyo nega Sailo? Yes, cyane. Mbega ku bantu batazi nka mazina ya Sailo y'ukuri, mbega Sailo nitwa gute? Okay, amazina y'ukuri nitwa Nsengiyumva Silas. Nsengiyumva Silas. Nsengiyumva Silas. Ariko abantu benshi banzi ku izina rya Sailo Soulja Boy. Kubera iki bazi Sailo Soulja Boy batazi Nsengiyumva Silas cyane? Bo nibaza yuko niryo zina namenyekanye ko cyane mu mwuga wo kuririmba. Ariko amazina nahawe n'abavyeyi, amazina yiwanje mu kazi ka misi yose ni Nsengiyumva Silas. Ariko urazi yuko ata muntu abura agatazirana. Surnom. Igesi novuga mu muziki tukuzi nka Sailo, novuga muri novuga mu kazi ka leta canke mu byo guserva igihugu usanzwe uzi nka Nsengiyumva Silas. Nirashika umusirikare mugenzi wawe canke abakolege canke abo bagenzi bawe nyene mu gisirikare bagwamagara Sailo Soulja Boy canke bagwamagara ryari nyene wahawe n'abavyeyi? Bo beshi wanashaka barampamagara Sailo Soulja Boy. Mugabo uvyumva yuko mu kazi ari Nsengiyumva Silas. Sergeant Nsengiyumva Silas. Sergeant Nsengiyumva Silas. Mvuze sergeant mvuze grade ya ipete giwanje basi. Sergeant Nsengiyumva Silas. Yes. Guys bakunzi wa Irebe Media turi kumwe na Sergeant Nsengiyumva Silas. Reka dukoreshe Sergeant Nsengiyumva Silas ariko ninagwamagara Soulja Boy uvyakire kubera yuko n'indirimbo zawe nyinshi wambaye. It's okay. Nta kibazo ndibaza. Yes. Guys bakunzi wa Irebe Media novuga ako kari novuga ka presentation gato kugira ngo mumenye ivyo to kuyaga novuga na Sailo Soulja Boy novuga Sergeant. Yes, ariko kurundi ruhande mbega wibaza yuko Sailo Soulja Boy ivyo kuririmba bitanguye ryari? Yabitanguye amaze kugera mu gisirikare, mbega yagize novuga uwo muhamagaro kuza novuga guserva igihugu biciye mu gisirikare bigenze gute?
winjiye mu gisirikare bigenze gute? Okay, urakoze umbajije ikibazo ciza cyane gose. Mu bisanzwe kuririmba nabitanguye kuva kera. Nabitanguye kuva kera ariko nari nkiri umusivile. Nashoboye gusohora uturirimbo tubiri tutabashije kumenyekana. Ariko novuga gufata ingingo yo kuvuga ati je ndahisemwo kuba umusirikare w'igihugu ngiye guharanira amahoro n'umutekano n'ingabirano nk'uko ubona kuririmba ari ingabirano kuri jewe kubera ko igisirikare atari ingabirano yawe ntaco wokora ntogishobora ariko kuba umusirikare bisaba ko iba ari ingabirano yawe ugaca ukomezwa na mutima mweranda. Ugaca ukomezwa mutima mweranda, tuvuge yuko gukorera Imana ikagukomeza sivyo ikakuba hafi muri izo nzira ugiye gucamwo kuko ni etape par etape. Ntuvyifuza uno munsi ngo jewe nkeneye kuba umusirikare canke ubonye umusirikare akurenganye yambaye neza nawe ukaca wumva wowe umusirikare ngo bica biza ubwo nyene. Oya, birafise inzira bicamwo, hari amarokrite mahoro aba y'abajene bakeneye kwinjira mu nzego z'umutekano, hama ukagenda gukora ikibazo ukaja mu mashuri ya gisirikare, hama bakaguhugura mu nyuma ugacika ingabo y'igihugu ubushitse. Novuga rero jewe narahisemwo kuba umusirikare nca muri izo procedure uko wumva bigenda birakurikirana kugira ngo no munsi shobore kuba ndi umusirikare, shobore kuba ndi umwe mu ntwaramiheto z'igihugu cacu c'u Burundi. Ego. Case wakoze Irebe Media, Sailo aragaragaje kudusigura neza uko we vyagenze, akwara ko ari umuhamagaro, ko atari ikintu ca buri muntu wari we wese. Amfete nijwi ryamujemwo avuga ati reka nje kunuvuga guserva igihugu canje, urumva ko atari ibintu vy'umuntu wari we wese. Ariko nk'umuntu yoba vyifuza mbega vyogenda gute canke yobigenza gute? Nukuvuga uwo bavyifuza afise n'uwo muhamagara kubera ko iyo hageze yuko bahamagara abajene baza mu nzego z'umutekano arabitangaza. Iryo tangazo rimaze kuba riradondora neza abo bajene bakeneye kuza mu gisirikare cyane no mu gipolisi wa muvyumva ivyo basabwa mu gihe ubikwijije tugenda kwiyandikisha. Umaze kwiyandikisha akaba n'umwanya wo gukora ibibazo. Ariko impamvu ndakubwiye ati n'umuhamagaro hariko kwevuga ati igisirikare cy'u Burundi kirahamagaye abajene imikangara yifuza kwinjira mu nzego z'umutekano, ababikeneye bavyiyumvamwo kandi babishoboye. Abikeneye bavyumvamwo kandi babishoboye. Aya rero bashobora kwiyumvamwo ikintu mugabo utagishoboye. Nico kibazo naco ndakora ati mbega ko ayo abavyumvamwo bikagera hariya ku mesaje kumva umenga bayi disqualifier, biba vyagenze gute? Baba batabishoboye, abari bamuhamagara utari bafise, dusigurire. Nibaza yuko baba ari wa muhamagaro bataba bafise kandi bakaba bafise n'umutima w'agasurira. Umutima w'agasurira. Urana agasura n'agakoko n'agakoko gatonya cyane gose bona n'umwanya wose gatwagwa n'umumvo. Uhisemo rero kuba ingabo y'igihugu, uri umujene uhisemo kuba ingabo y'igihugu uragenda ukabiharanira. Hama rero kaba umwe mu ntwaramiheto z'igihugu cyacu cy'u Burundi ugahagararira amahoro n'umutekano kabisa. Kandi turabona ko muriko muravyitwaramo neza kuko nimba uno munsi mu Burundi dufise amahoro n'umutekano no munsi murabifise mu ruhara. Nuwamuhamagaro nuvuga twovuga ku Imana iyawo wahamagariyemo. Yes, ndakubera ati rero akunzi ba Irebe Media, akunzi ba Irebe FM 91 n'ibice bine, turi kumwe na Sailo twatewe iteka nuvuga guhabwa igiganiro hamwe na artiste militaire. Turabona YouTube yawe urashirako indirimbo mu myaka yahera, urashirako indirimbo ariko mu nyuma ntitwasubiye kubona ibikorwa kuri YouTube. Wari wagize ikibazo cyane? Novuga yuko
urabona yuko akazi kanje ka misi yose ndi umusirikare sivyo kandi umusirikare ni umuntu afise akazi gatandukanye n'akabandi kandi kagoye kandi uranavyumva kuva na kera urabizi ku ntwaro ya cami ukurikiranya amateka y'isi n'umwami yaba afise ingabo kandi ingabo ntizagoheka bisigura ngo ndafise ingabirano yo kuririmba co kimwe n'uwundi musirikare afise ingabirano yo kwiruka umwatlete harimo abakinyi b'umupira hari ingabirano nyinshi mu gisirikare cy'u Burundi ariko umwe wese mu ngabirano arimwo hari igihe aronka umwanya sivyo hari igihe igisirikare kimworohereza bivanye n'iyo ngabirano kikamuha uwo mwanya akaja gukora ibihuye n'iyo ngabirano yiwe mugabo ntibisobanuye yuko umwanya wose noca nama mu muziki aca nibagira za nshingano z'igihugu muri ka kanya gato ndonka niko nkoramwo umuziki ariko nimba hari haheze igihe kinini mutabona ibikorwa nk'uko vyahoze muri rya myaka birashoboka ko nari nafatiriwe n'amabanga y'igihugu sinari mu Burundi igihugu cari canyizeye kirandungika mu butumwa bwo guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu ca Somalia uravyumva rero uri kuragwana n'ibyihebe biragoye kugira ngo ucuronka wa mwanya wo kuja gukora indirimbo nka Sat-B, Big Fizzo, B-Face n'abandi baririmbyi bariko barazamuka uno munsi ariko navyo sinovyicuza kuko inshingano zanje za mbere ni izo guhagarira amahoro n'umutekano ibindi bikaza mu nyuma ariko kubera ko akagumye bagumako ingabirano sindekura rimwe na rimwe ndaza ndasohora karirimbo kamwe kamwe ariko nibaza yuko sikera vuba ko nongeye kugaruka mu gihugu canje canyibarutse yuko mugiye kubona ibindi bikorwa vyiza cyane gose bihuye n'ingabirano yanje yo kuririmba yes reka ko mbere turongera n'akajyo novuga ko kugukeza kuko urumva yuko ibikorwa ukora le même temps guserva igihugu le même temps kuturyohera twebwe abakunzi usanzwe ukunda indirimbo zawe urumva yuko vraiment uragaragaza ivyo ushoboye merci beaucoup gerageze no kubona novuga no kumbuga ngurukana bumenyi wagize ubukwe cyo bari ivyo canke karaga kintu araga film ariko rakira abarundi muri no minsi mukira amafilme nyataye ntikaraga kino ntiyari filime ndiko ndakina ntiyari n'indirimbo je navyakunze biratora umurongo ndashinga urugo ndaronka umwigeme yanyizera turakurikiza imico y'igihugu cacu turaja mu mategeko imbere y'amategeko turakora ubukwe ubundi umuntu w'umugabo kandi bientôt ushobora kuronka n'ikibondo Imana igumihezagira Imana ishimwe Imana iguhezagira bize bigendereza cyane asante sana yes ko tuzi neza yuko hari abakobwa bamwe iyo yumvise yuko aje kubuntu uvuga kureshwa canke kudodorerwa hamwe n'umusirikare akumva ko uri umusirikare gusa navuga ati Jeffrey Makwere numva yuko kumbere ntazoramba mu rugo canke bizogenda ukuntu kubera yamari ku rugamba misi yose agenda bishoboye nka vya bindi nka ya ndirimbo ya Change wa misi igeze kuririmba ngo umukobwa ararindira yitwa ari intundu umugabo we kumbe yasigaye yaguye ku rugamba usanga benshi bagasanga bariko batinya ivyo mbega unuvuga mushiki wacu we ico kibazo ntigeze akigira novuga yuko burya urukundo hagati y'abantu babiri bagiye kubakana ni ikintu gikomeye cyane gose yaramutse yagushimye ivyo ntabiraba kandi kira noneho kuva na kera abasirikare barubaka ego ni ukuvuga mu bigeme nabo nuko babona barengana baca mwibarabara uko ubona barengana baca mwibarabara bafise imitima itandukanye hariho uri fier no kumva ahubwo atarongowe n'umusirikare ata wundi musore yo muvugisha cyane cyane hakaba n'uwundi urumva atari doyi yiwe yumva ko sinobana n'umusirikare sinobana n'iki sivyo uwo nawe abagabo baruzuye adashoboye gushima umusirikare ashobora guhitamwo umumotare umwigisha umushoferi umutaxivero
no kuvuga umuntu wese arafise do yiwe yaho imurongora ariko wanje ni byamubereye intambamye cyane yaravyakiriye kandi byaranampimbaye cyane kuko n'umuvyeyi muvyara se wiwe yahoze ari umusirikare novuga yuko yarasanzwe abibayemwo ico ni cabaye igitsitaza imbere yiwe kuko aratahura ishaka ry'umusirikare aranatahura yuko abasirikare batariho ntitwojya ngo turyame oya nta mutekano wewe niwo buri mu journaliste ukora kuri irebe sike ntiyoba ari umukameramani nta mahoro yoba afise ubu abariko araturatura sivyo ibintu byose bica bihagarara mu gihugu umusirikare adahari ko haca haba akajagari Jace wakoze Irebe Media urumva yuko yaratewe iteka urumva ko atari ibintu bya bose urumva nawe yagiye mu muhamagaro mu bandi uvuga ko mbere yagiye gushigikira umwe asanzwe nuvuga yararonse wa muhamagaro uvuga w'Imana ikindi kibazo umuntu acifuza kubati mbega inkuru y'Imana ko tuzi kwisubira inyuma batubare yuko wari wagiye mu mabanga y'igihugu wizewe n'igihugu ukaja kugarura uvuga amahoro n'umutekano muri Somalia mbega ko twumva yuko rimwe na rimwe kazawumva ku radio igisirikare cy'u Burundi cyafasha akarere byagenze kunukuno kuba kubise nuvuga ziga ntagondwa zigahunga zigata nuvuga ibirindiro byawe zigahunga mukazikubita bijya bintu biba bimeze gute ni kujya nyene tuvyumva bo mu bisanzwe je urabona kugira ngo shobore gukora ikiganiro nk'iki ni kubera ko ari ikiganiro c'umuziki ijeje kumenyekanisha ingabirano yanje ariko ivy'urugamba ukeneye kuvyimba mu mizi ukamenya uko bigenda kugira ngo nawe we nimba ufise uwo muhamagaro ushaka kwinjira mu gisirikare uze guhagararira amahoro n'umutekano novuga ico kibazo nta vyishino kivugako onagisimba kubera ariko jewe je suis artiste militaire mugabo sindi porte parole w'igisirikare cy'u Burundi ukeneye kuronka umuco umeze neza wo kwitura ababijejwe bajejwe gutanga amakuru y'igisirikare barafise biro service bijejwe irongowe na nyakubahwa mon general Gasupari Baratuza arashobora umwegereye amwe wo murondera ugashobora kumubaza yo guha umuco neza ati mbega hariya turungika ingabo z'igihugu bimeze uku bahagarariye amahoro n'umutekano uku bigenda uku ariko jewe nta droit mfise yo kwinjira kuvuga ngo urugamba rugenda uku bimeze uku bigenda oya ivyo nshobora kuvuga ni nk'umwidondoro wanje n'ibijanye n'umwuga wanje wo kuririmba nta bindi urakoze cyane Sairo Soldier Boy kandi utwishuye neza cyane urumva yuko byinshi novuga kubijanye n'igisirikare kumbere tuzorondera umuvugizi w'igisoda w'igisirikare cy'u Burundi cy'ingabo zacu z'u Burundi kumbere azodusigurira byinshi cyane cyane kubijanye nayo makuru turatwumva yes ama n'ikibazo cyane nifuza kubaza ati mbega Sairo ko tuzi ko hari indirimbo yawe yamenyekanye cyane indirimbo yitwa Ingwise Ingabo by Sairo Soldier Boy iyo ndirimbo wo kubwawe igihe wisora wayiteguye wa inspiré par quoi par qui byagenze gute mbega nuvuga umuhamagaro kuyisora irya ndirimbo waje gute mbega ico kijya cimviro cyaje gute ko tubona n'ama image yayo asa n'ama image uri kuri novuga kuri terrain uri kurasimbagurika bimeze gute muri make novuga yuko irya ndirimbo meditation yayo kugira ngo ndayikompoze ndayiririmbe kujya nariko ndirimba ibintu biriko biramva ibwina mu mutima urabona ko nariko ndatera inguvu nariko ndaha inguvu abasirikare baba bari ku rugamba kugira ngo duhangane n'umwansi birasaba morale hajya morale y'umusirikare ni kimwe mu bigwanisho bikomeye bituma umusirikare atsinda urugamba nayo mpamvu rero irya ndirimbo yitwa Ingabo navuze ati reka nshimire ingabo z'igihugu kuva Uburundi bwitwa zaharaniye amahoro n'umutekano guhera ku baduhaye imbibe z'igihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo nababo bumve ko FDNB ihagaze neza twamana morale haba mu buzima bwa misi yose haba ku rugamba
no mu bindi bisata bitandukanye bigize igisirikare cy'u Burundi. Nayo mpamvu navuze ati nariko ndamotiva nayisohoye mu gihe hari abajene benshi bari bafise ivyiyumviro nk'ivyo vy'iwawe, bari bakijijanye imitsima ati mbega noja mu gisirikare bimeze gute bigizene. Niho naco ndabamotiva ndababwira ati ingo turugwane ababishoboye, ingo turugwane ababishoboye. Wewe wumva ufise umuhamagaro wo kuza guhagararira amahoro n'umutekano, wewe wumva yuko igihugu cacu twahagararira amahoro ntikizosubiremo akajagari twahozemwo muri kahise, urazi haciye intambara nyinshi zitandukanye. Ingo duhagararire ayo mahoro, tugwanye umwasi, tumugwanirize hamwe, tera ikirenge aho abandi bagiteye, winjire mu ntwaramiheto z'u Burundi. Biraryoshe cyane gose. Niyo mpamvu rero navuze ati irya ndirimbo ati uko biri kose nari umusirikare ari ku rugamba, uko biri kose sindiko ndacika intege ngo nuko ndiko ndagwana n'umwansi, ahubwo ndabandanya mpaka jewe mpfuye hako igihugu canje kigwa mu kaga, hako igihugu canje kimaramara, jewe notuma mpfa canke twese twotuma dupfa tugahona, ariko igihugu cacu kikagumana imaje nziza. Ku buryo umuntu wese ari mu makungu canke uwagiye gupagasa mu makungu aje ku gatelefone akarema akumva ati aho nataye uruzogi mu gihugu cacu cy'u Burundi amahoro n'umusesekara, bene wacu nasize inyuma ntibarara mw'ishamba, baratekanye. Nayo mpamvu navuze ati amatara y'iwacu sinkiyabona, haba umugoroba sinkiyabona, ico nzi co nta gusubira inyuma, ingo turugwana babishoboye, ingabo z'u Burundi niza mbere, inzara n'inyota ntaco bimbwiye, ico nzi co nta gusubira inyuma, ingo turugwana babishoboye. Ni indirimbo iryoshe cyane, genda kuri YouTube channel yitwa Sailo Soldier Boy, ugire subscribe. Ni indirimbo iryoshe cyane, ariko zindi content, ariko zindi nuvuga zindi clip video, ariko iyo ndirimbo iri mu ndirimbo ziwe nakunze cyane, kandi barakunze no kwicisha uruvuga kumenyesha kuri zitandukanye. Sailo Soldier Boy, wagerageje kutwiganira byinshi, wagerageje kudusigurira byinshi kubijanye n'umuga wawe na cyane cyane guserva igihugu harimo no kuririmba. Bega mwijambo rimwe nk'umuntu we bayifuza kwinjira navuga mu gisirikare, ijambo rimwe mubare kugira ngo abe motive, agire courage yo kudagira ubwoba, yo kudashika intege, nirihe jambo mubare kugira ngo rizere mufashe? Ijambo rimwe mubarire. Bo ubwo naringiye kwinjira mu gisirikare cy'u Burundi, nanje hari abandi bantu biyumvira nkuko kuri wawe cyangwa nkundi mujene wese baza bakagutera ubwoba, bakakubwira ngo ntuje mu gisirikare uzoca kabiri upfe ugirente, none ukagira aya matongo y'abapfuye yose ko ata munsi n'umwe mantre mataba nayo abasirikare. Itarike yawe igeze uragenda, ushaka kuba uri umumotari, ushaka kuba ukora akazi akahe, urapfa. Umuntu wese arafise itarike azopfira. Nayo mpamvu wewe uri umujene ufise umutima uryoherewe, wumva yuko nawe woba umwe mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi, ntihagire ugutera ubwoba, kuko twese ibyo batubwira tutaraba abasirikare, tutaraja mu ngabo z'igihugu, siko twabisanze. Abantu baravuga de bla bla bla, mugabo umaze kuja mu ishuri rya gisirikare rikaguhugura, rikakwigisha guteramira amahoro n'umutekano, kugwanya umwansi, uzosanga bimwe byose bakubwira atabihuriye wowe n'ubuzima ubayemo bwo kubaho uri umusirikare. Ni nayo mpamvu rero na wewe ushobora kuba uriko uravugira abandi, kuba uriko urabariza abandi, nawe ufise uwo mutima, novuga yuko ntihagire ugutera ubwoba. Urakoze cyane. Mu gisirikare cy'u Burundi
nta kajagari ico banka n'akajagari n'akajagari kabamwo kandi urumva akajagari kamaze kuba mu ngabo ibintu vyoba vyayangaye cyane gose ariko rero kubera ko amajambo abantu usanga bavuga atandukanye nkawe urumva yuko ndiko ndakumviriza ukuri kuravuga harashobora kuba hariho abantu benshi boba baragutumye ubadekuraje ntugende gukora ikibazo uje muri ISCAM uje muri ESO kwiga École des sous-officiers cyangwa mu macentre atandukanye novuga yuko barakugiriye nabi kuko iyo nza nanje gufatira ku majambo abantu bariko barambwira umwaka ninjira igisirikare uno musi simba ndi mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi sinzi niyo mba ngereye urumva yuko yangabirano yanje wa muhamagaro wanje bari kuba bawunigiye mu menshi nayo mpamvu rero inkuru mbarirano irutwa niyo wiboneye nico nobwira umujene mu majambo make wese yoba afise umutima wo kuza kwigura igihugu cyacu cy'u Burundi kabisa wumva umutima wawe w'indani reka kumviriza icyo umuntu akubarira wumva umutima wawe w'indani ujya muhamagaro wawe nyene wumva ukurikire nimba ari Imana yakuvugiyemwo kurikira iryo jwi gende userve igihugu cyawe niwumve ujya muntu aza kukubarira ati ntuje hariya hari ibi nibi umvirizwa igi wawe gindani mwe mu yari yakuvugiyemo ugende gukorera igihugu ari umutama novuga umukurambere wo muhira keregeze kutubarira ati burya si umuntu wari wese novuga ategwa iteka ryo kuba umusirikare aba ari umuhamagaro w'Imana kuko umuntu aserve igihugu ebana bari ikintu kidasanzwe cyane ego Guys bakunzi wa Irebe Media nikibazo ca nyuma canke novuga avant dernier nikibazo umuntu acifuza kwaza Sairo Mega mu kibano ho bakwakira gute bigenda gute banye gute nabandi novuga aba civile tubanye mu kibano bimeze gute mu kibano novuga yuko artiste militaire mu kibano je tubanye neza hariho abaryoherewe n'ingabirano yanje kumbura hari nuwo itobiryohera ariko akabigumiza ku mutima atabimbwira sivyo benshi ntibabitahura kuko benshi abantu benshi bihaye imaje yuko kuba umusirikare ahubwo uzoba ugiye mu gasho hariho abantu kubera ko sinzi atari abasirikare bafata yuko kuba umusirikare ari nko kuba uri mu mpimba ariko siko biri nakubwiye ko igisirikare banka akajagari ariko navuga yuko nimba babonye ufise ingabirano kanaka daboro ikintu kimwe abantu bomenya igisirikare hajya mvuze igisirikare mba mvuze igihugu sivyo ko nta gihugu kitahira igisirikare ni ukuvuga rero nimba igisirikare ari igihugu bisigura ngo igisirikare ni umuvyeyi none hari umuvyeyi yanka ingabirano y'umwana nta numwe Jema numva bavuga ati umwuga mubi nuwo kuroga nibaza rero yuko igisirikare cy'u Burundi mu gihe ufise iyo ngabirano bakabona ko by'ukuri ico kinari ingabirano yawe baragufasha bama bafashije ba atlete batandukanye bakaja kwiruka inyuma y'igihugu bakaja guserukira igihugu novuga yuko kabisa je mu kibano tubanye neza meme n'abandi basirikare bararyoherewe n'ingabirano yanje kandi nongera nshimira cyane bimwe bivuye ku mutima uburongozi bw'igisirikare cy'u Burundi bobo batigeze bagwanya ingabirano yanje kuva ntanguye no mwuga barumviriza bakambwira ati bigenza uku sivyo numvuga barambaye hafi nanje bica bimpa inguvu zo kubandanya nandika indirimbo zitandukanye zihayagiza igisirikare cyacu cy'u Burundi zihayagiza igihugu amemeta ndazi nyinshi urazizi amahoro araryoha abana b'umutima ni nyinshi Burundi mon pays ni nyinshi cyane gose ingabo ariko niyo ya mbere ingabo niyo ya mbere ingabo yayo vraiment yaranise amateka abantu benshi barayikunze kandi najewe n'indirimbo novuga hajya umu artiste wese arafise indirimbo y'amavuga ati jewe indirimbo yanje kabisa ni ya mbere ego Guys bakunzi wa Irebe Media kumbure bakubarira ati akaryoshe ligahora mwitama kumbure ndagushimire Sairo Soja Boy washoboye kuduhana uvuga rino teka washoboye kudutera rino teka ukatwemerera kuduha ikiganiro ko narijya tuzi neza yuko muba mufise umwanya muto ku mwanya munini cyane
muko nuvuga mu ma service atandukanye kugira ngo murabe ko security y'igihugu imeze neza cyane. Ndagushimira vraiment washowe ku muntu mwanya. Murakoze cyane. Kumbure ni twifuza kuri kindi kiganiro muzosubira kandi kudutera rino teka. Na cyane. Yes, dutumirira abakunzi ba Sailo Soulja Boy nuvuga musanzwe mukunda ibikorwa byiwe, genda kuri YouTube nuvuga ni Sailo Soulja Boy. Sailo ni ASAILO hama boy BOY. Mugire subscribe Sailo Soulja Boy, artiste militaire. Wandike gusa ko Sailo Soulja Boy kuri YouTube ukibona urubuga rwe rwa YouTube ariko indirimbo nyinshi cyane, harimo n'indirimbo yiwe yise Ingabo. Ingo turugamba ingo turugwana babishoboye. Tuzosubira naho gutaha. Bye bye. Merci sana.